Yesu yarabwiye abigishwa biwe ariko arabasezera ababwira ko agira duzwe mu ijuru. Byabateye umubabaro, bibatera agahinda, abona bababaye cyane. Atangura kubabwira ineza y'ukuduzwa kwiwe, yuko ari vyankenegwa yuko yogenda. Ntibabitahura, bari bababaye. Niho yaca babwira rero ngo ariko jewe ndababwira ukuri, ikizobagirira ikimazi nuko jewe ngenda. Nitwagumana hari ico muzohomba, nitwagumana hari ico mutazoronka, ariko ikizobagirira ikimazi mwebwe nuko jewe ngenda. Kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Haleluya. Ndashima Imana ko Yesu yadugijwe mu ijuru. Wenye nubwiwe akabivuga ngo ico babera ciza nuko yarazi inyungu tuzogira amaze gukugwa muri twebwe. Ico babera ciza nuko jewe ngenda. Nagiye umwitsa ntazoza, nagiye umufasha ntazoza, nagiye ntimuzoronka umurongozi, nagiye ntimuzoronka umwigisha, nagiye ntimuzoronka umujanama. Iyo atagenda hariho abatari gushikirwa n'ubutumwa bwiza. Sinzi ko jewe nawe tuba twarashikiriwe. Yesu yari kuhakwigwa hose gahemu. Byabaye vyiza ko Yesu yaduze, hanyuma turonka mpwemu yera. Ivy'urupfu rwa Yesu ninde yari kubivuga? Uyu munsi ko ari byo dushimikirako, ivy'amaraso yatuviriye. Murabo ubushobozi amaraso afise. Yesu rero ntiyari kwivuga, byarasaba yuko twuzuzwa mpwemu yera kandi agenda aveho, hanyuma basigaye bace basigara baramuvuga.